ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane urakoze utsi ko hari icyo mbonye giruko akantu mbonye kumenya umenye wanje yego bonye giruko nanaze gushinyaza ibi ni biki niko ndabona ndiko ndarota kumuranga izuba riva cyane bikuragira iki bose hari akantu kari kumenya ntabwo mbe nkureko kantu wagiye ukureko ugonya guko burenze nimba wagira umukuriyeko ko akantu kubera ko utagiye mu nzu ngo utore kirida uyimuhe hanyuma kikurireko ivyo ntumva ko ari ibintu by'umucavu by'umwanda kida nigiki kirida nigiki aho ntuzi na kirida icarico oya twebwe hari iwacu nta bintu by'amakida bibaye imbere genda yuja cyane nimba utafise yuja ndakwereka iyo ndakujana nyaruka sanze nawe tamistaragira cyane mva n'ibinyugunyugu bizamutse narondeye hose kumenye no mu binyigisha ndarondera nta numwe nijya mistari abakinyi ba filime bavuga bayikura hama boss igisha tumenza ngahaye narinje kugira ngo mpanure kaje wa mukuba dukundana kweri ibintu byayangaye urabizi yuko nakubwiye kuva kera yuko mukobwa ari yamenye ibintu byose rero kimaze kuronka akazi sinasuye kumwitaho nagenda mwirengagiza ibintu byinshi mugabo urabona ko cyafata ingingo yo kumpuza na se wiwe dusinya amakontra ibiki nkangura gufata agafaranga nyine kafadika mugabo ryari yaritoye arambwira ko yuko nkwiye kugenda gutanga inkwani wawe wataruko sindusuye kumuronde nanjye naragize ihungabana n'ivyo kubera urya mukobwa no kuri yafashe utuntu twinshi usivye umva nk'umuhira niwe yamesa niwe yagira iki agapanga impuzu ibintu byose programme zanje zose niwe yazimenya cyo je nagira ngo nivyo gufina burya nagiye kumondera ejo ngo azamesere muhira aranka no kuri ambwira yuko ntakoze icyo yambwiye unazosaba gunyitsa ikintu ngiwanje wowe narakubwiye inkundo n'akazi ntibijana nimba ariko arakuzanira ivyo bintu mwegere muyage umve ko gutahura atagutahuye naho muri kagende nakari ntiyari umudemu mwiza hamurondera uwundi wininja mu umenye ingene nyene mu bana nk'umusitari erega burya umusitari ntahemukirwa ahubwo arahemuka kandi ikindi umusitari ntabasingo arigirisha ahubwo rero aguhaye tere nini ngo yikiniremwo ataniyasha guteza none gashapose hamwe se we yobimenya amakanzo ngero ubwari ashimbaho gute kandi nawe urabizi neza yuko ujya mutama ni batanga amafaranga menshi gusumba abandi bantu dukora mubizi ivyo bindekera we vugana n'umukobwa wiwe musigure ko atawugiye ufise hanyuma zo gutahura atagutahuye naho mubwire muvane mu mahoro ibisigaye nzovyimenyera sawa
shamuga ko karekura kwe ntaravye n'imyaka tumaranye njya mu demo kwe umengo niso nga musore aho ushaka kwikwegera gasho ahubwo karibu tuje ku meza ugenda ufunguye oya naje mfunguye boss no kuri merci je numva ndacahaze no kuri kusobuza ibintu byagaje nje numva njugumiye mbega ntambe ntinyakuri no zino gufunga hari ibintu bidakinishwa rero aho ubona funga ariko nawe urantangaza ikimbabaza nuko tuzinanye nenku bibaza ngo Mr. Niki imisitari narinzi ni ibintu bija kumenya abasitari hama ate amajambo bavuga nyine bikaba nyine arivyo biri kumenye bigatuma abantu babakunda ugasanga bara amakomentari ni menshi ugasanga nyine mwisi barazo umvise ubugugu bwawe rero aho rero ntubugugu bwawe buhagaze kina kya kugenda kuraba ikintu uzi neza apana kugenda ucacisha gusa cyo none sibike biba biri kumenyo ugasanga nyine birera ugasanga mengo sinzi nyene amenya arererana nagira niyo misitari y'abasitari none imisitari ni iki umva bige ahanya namenyo y'amabandikano abandi nabashira mu utwuma ngavugira ngo bige byinye byabaye bihatane bigororoke kumbe rero abantu baruguru tuza twifitiye utuntu tw'uturofa twishi jiwe nenzi ko ari ibintu bipanze ku menyo ivyo tubireke sigurira none imisitari ni iki je nawe ntavyotse hano biheba kukwishura oya bwira umva renda kubwira mu kirundi shize ngene bavyita tuvyita imirongo nuvuga na ry'amajambo bavuga muri sene ijambo rimwe kurindi abakinyi b'amafilime bavyita script urumva ariko reko muririmbye bashavyita ririgisi ririgisi hariho script na ririgisi nya wewe umva wokeje urumva rero finivyo biti mistari kumbe vyari ivyo burya abantu barogora turi birofa mu mutwe uzi yuko jewe ninajye kuyira bakomeye nk'iyo bambone bari kuntwenga nkapfa kuri ubwo bwenge bwawe ndabona uzovyivugira tonye ni naho barandikirofa ku buryo ntuze ndavuga ivyo mbonye vyose aho none ubona ukomeye kugena ikiduga cy'ingwano byagenze gute hariya namutegetse kugenda kubimanura byose gusa icyo ntazi sinzi bizagukurikira umugabo icyo nomenya coco aramutse atabikoze nkuko nabimubwiye araburimbwa n'imbwebwe aho rero nguca ukora iki nza gutelefona Ariya hama ndamubwira mwitwarire hama nawe nzora bice nzogana gusigura imbere y'ubucamanza ko yagiye kwararaza umuntu atana kimwe bafana ako kana burya nakumenga sikeza njyangu nanje reko je ndavuga nawe ariko sinigeza nkuzi ibintu nkunda bigeze hiyo erega akanwa kamenyereye gutonomukana ibintu bitagira ikimazi nta n'umusimwe kigira akavuga ikintu kizima fine ushaka guhana umuntu yigize akaraho kajaye wowe icyo ukora umwima amajambo hanyuma ugaca ukoresha ibikorwa ibaze umuntu w'umugabo akora guhuruduka amwirukana yongera ahuruduka ariko aramurondera wowe uca uvuga ngo ni umugabo nyabaki uri kumwitegereza mu bantu ariko aratambuka uvuga ngo ni umuntu w'umugabo naho sha isi iratunze pe nimba nahita gwaje one bro kumenga utanguye kuntangaza ariko utanguye no kuntera ubwoba
kumenga ibyo bintu birakubabaje cyane kandi atari we byiga ntunazi n'agaciro hariya yoba biha naye nk'ubu wasanga ari nka pranke bapanze na Abeli kugira garuke mu bantu wewe ukora iki abasitari nubwo basara ivyo ntavyo yokora nayo kwimvira ko nashaka no kubikora niyo gukora muri iyo nzira yo tuma muteza ama media hahagenda kumwafisha muri kariti amwararaza none nkaho uzokora iki rero uzoca ubigenza gute umva ngakora mbaziki genda umubaza ico namubwiye hamisigara yavyumvise Cyane biki biko manura ibintu nari namanitse imanda yewe ibi rero ni biki wakoze usa umugore wawe yewe ibi ni biki ndashaka kumurondeza kugira ngo umubonye mbarire ushobore kubona nawe ntamavugane nawe yo bro ujya wewe nta kibazo wagize mu mutwe kwe wibaza ko hari abantu bangaye babonye ibi bintu wakize ngaho mbega urazi ko ibi bintu bihanwa nakoceje ndabizi ko nakosheje niyo mpamvu nanjye niko ndabimanura mbona kubwira hari ibintu abantu mukunda gukinisha mukibaza yuko ari ibintu bisanzwe gusa mugabo ibi birahanwa bro fata akanya utekanye ureke kwiyumvira bibi kandi ureke kujana n'ibi n'umuyaga please bro nimba byarateguwe ko muzohura izi drama zo kugira ibintu nk'ibi si byiza bro ibyari bya kera man bro urakoze cyane ku mpanuro mpaye reka ngerekeze nce aho naciye hose ndabimanure sasa kandi urakoze akazi Toilette ziri hari inyuma ariko sinzi ko zishobora ko ni zimwe zo gusutama sinka zimwe zibanye mu icara byose bikikora none niyo uvuze ngo ningasinga ziyazi wacu ushatse kuvuga iki bibagiye ubuzima n'amazi imyaka mbayemo kira noneho mama umunezero w'Imana yari yamitiyemo usibye ko ndabyumva ku makuru birengana baratambwe bya bintu byawe ubuzima bwe twarasezereye twarabwitekereje mu izina rya Yesu Kristo ubu dutegerezwa kuba mu buzima bw'umunezero bw'amahoro bwo kumenya Imana kugira nayo twishimire amen uzi yuko nahora niyumvira ukuntu uganira n'Imana Imana nkayibwira imitwaro yanje bikananira kuko nabona neza n'ivyo ukunda kuko Imana iba mu ijuru nanje mba mu isi sindi bwambara amababa ngo nguruke ndayisangeyo nkavuga none bizogenda gute ariko shaho musiguze uko nabisiguye neza aravuga ko Imana tuganirira mu isengesho ndaciye numva kiri ku mutima neza cururutse hasi sigara ndifite mu mutima amen kwiganyira y'ububibi umbasha tugende siniyo none ko turi gutambuka nk'abageni ba kera Ndoje ndagufotora ndagupostinga hamwe abantu bose bazarabona ubwo nuyigizeko ndabe ahantu hose uraguca nakajambo nyumva ko kwanze kanijana urabona sagenda ni ngaho gato kugikuye ko wamubonye ibisi cyane bimanitse n'umuntu yayimanitse gusa yashatse kuraba reaction yiwanje kuri we mananje ndabibonye ciye mpita nko kubimanura kugira bitamwononera izina kumenga izo nimero nabonye ngaho zisa na zazindi wigera kuma tuvuganireko ya nizi nyene none umuntu anzi yo nani wabute gutora nimero zanje ahubwo ndakubaza
wahavuye umutora? Yes, of course. Kuri Facebook turavugana n'umudondoro wanje narawumuhaye. Yambwiye yuko ngo asigaye aba kwa boss wiwe. Gusa sinitaye kubimubaza cyane. Ndakubaza, yakubwiye ko asigaye akora iki? Ibyo ntiturabigerako. Ndibaza nitwabigerako nzomubaza. Nabonye ayaga neza. Reka ndakwisabira. Niwamubona uzocunyandikira. Umbwire tujane kumuraba, kuyace kumuramutsa. Okay. Sawa rero. Wego. Umunsi mwiza. Okay. We Marove. Marove. We bosi ba. Ni sawa. Ni sawa? Okay. Ndabona isubira kurembe. Nako nagereza kugira ngo narabe ko tura bino vyatsi. Okay. Ni byiza. Ariko rero nashaka kubaza kandi. Kandi mubarire mwishuri. Ikintu ngizo ndakubaza. Murazi ko rewe natumye umukozi. Kya mukobwa wazanye. Hajya yitwa ngwiki. Costas. Costas. Ndashaka kubaza. Kya mukobwa wamuzanye muzi neza. Uramuzi wabo. Urazi kahise kiwe. Arakwije mu mutwe neza canke arafise akantu kakabazo. Boss. Ciconzi. Kaya hoba kameze neza nta kibazo gafise. Usibye gusa yuko hari gihe ngene usanga bwicanga kubera ko ikindi gisagara. Yarigere gahonoka, yakakona ibintu kuba katazi. Nimba ari ikintu kibiyo bayakoze n'ukuri kw'Imana. Nta kibazo gafise mu mutwe ni kazima. Urazi je ibintu meje kubona. Sinibaza ko ari umuntu muzima akomeye yo bikora. Narisotse mvuye mu nzu. Ndamusanga kwibaraza. Yicaranye na fiko wa mustari wanje. Yamwasamitse mu kanwa. Wamuraba mu kanwa. La haula. Ngize ndamubaza ngo yashaka mukuri ngo akantu mu kanwa. Ndiyumvira ati umuntu muzima akomeye gute yofata umushitsi akamwakira gutya. Kubera ko fiko ashobora kuvyemera bivanye nuko yase kumaramara kubera ari umuntu abimubari yasanze muhira kuko abazi ko dukoresha abantu bakomeye. Ariko je mu bintu nabonye ndabona kujya mukobwa yafise akabazo. Kandi rero umbwiza ukuri nimbanza n'umuntu adakomeye menye ico gukora niba ndamurungika. Boss, ano kuri kw'Imana hajya kahonotse. Reka twari iwacu boss. Abantu binzobe nka fiko bari. Rusanga yibaza ngo umuzungu yabonye abo bavuga ateka nayo mu kanwa nyene abazungu baba bameze. Ariko nyene ni muzima. Sawa, nizere ko utazanye umusazi. Umuzane muhiri wanje. Kubera ko ngaha sikigo c'abagwayi bo mu mutwe. Uranyumva? Je nagutumye umukozi. Rero je nzoguma ndavyitohoreza ariko ibintu nabonesheje amaso yanje. Hamwe no guma mbona ibindi. Je nawe tuzohura. Kuko uzobagiye kunzanira umuntu adakwije mu mutwe aze gukora muri no rugo kandi ibyo ntibibaho. Nzovyitohoreza kandi nzobimenya. Sawa? Kandi kandi ndamubaze neza na neza ko siniko ndabisobanukirwa. Reka ndagahamagara. Kikirofa kizomara amazi jewe. We Costas. Costas. Nyaruka hano. Ndashaka guhamagara umwanya nk'uyu wose ukanyica amatwi wari mu biki. Siwe ndiko ndabaza wari mu biki. Okay, turekane nibi. Ndashaka gusubira inyuma ku bintu meje kubona n'amaso yanje abiri. Bijya bintu wari kurakorera ya fiko ni biki? Bijya bisiguritse gute? Ubaho ku muntu nka wewe ukure mu kanwa umuntu nka fiko.
urashaka kunsigura ikintu wari kurakora neza na neza? bose narimwo ndara Dedemba warimo narimwo ndaraba ko kwija amenyo 32 canke ko afise ibihanga mu kanwa kubera ko yarimwo arakina twa dufilime twanyu usanga amenyo yiwe arahatanye. ariko ndakubaza wa mukobwa nimba uri n'umugore ntumbaze wewe ujeje guharura amenyo ya Fikofiko no kumurabaho ibihanga wewe uri umuganga uramujejwe uramushinzwe ivyo bintu bimba bisobanutse mbwiza ukuri ikintu washaka kugerako ariko pana kumbesha je ngo ariko ramuraba ngo ibihanga ngo amenyo ngo uko we birakuraba ujeje kuraba bavuga neza bavugira mu bihanga n'abatavugira mu bihanga bose nivyo narimo ndaraba gose. Mbarenda kubwire kandi unyumvirize neza kizire kumenyera abantu biwanje umuntu w'umugore nka wewe nta ninde rugira ngo uri kuraba mu kanwa umuntu w'umugabo akuruta umustar ngo uri kuramuraba mu kanwa iyo ndero nk'iyo ikura he canke ntiwarezwe iwanyu ntibazi gutanga imbere jewe indero ndayifise n'ubwenge kandi ndabufise ubu njana muri doshe nyene bya bikorwa umuntu akorera hariya nyene mu bwiherero ariko ubwenge bwo gukontorora iki gisagara cyanyu nibwo bwananiye kuko byose biguma bimbera bishasha. Ego kweli ufise ubwenge bwo kujana ari inyuma no gatangaye nubwo nyene kuko ibikiha bwenge byose ubwenge bwo kuja hariya ntabwabura ariko ubundi bukwiye ntugira namba